ndaramukije cyane bakunzi ba EATV nizera yuko meze neza bivaye naho muherereye ni Shasha the Queen mu kiganiro TUA ndabwira ati karibu ubugira kandi kubakira n'ivyumugisha kuri jewe kuba mbafise bakunzi ba EATV n'ivyumugisha kuri jewe uno musi nabazaniye umugwi Light Music abana batesa murabazi murabamenyereye benshi mwarasavye ati turakeneye bajya batipe no musene nabo bazaniye reka tubakire batuyagire kuri bishasha bafise karibu cyane duhereheye reka duhere iburyo ngo umenga niho hatagase karibu cyane so merci kutwakira kandi by'agaciro n'ikindi nyene ndabwiye ati wana mugwe muri aba Light Music yonyene thanks sana karibu cyane nawe urakoze cyane kubatabazi okay turazi ko muri Light Music kubatazi izina ryawe we izina ryawe mwobidondora canke mwobabwira izina ryanyu nta kibazo so je ko bwanje anyita Ivan Techno cyangwa nyita umusaza abandi akabana hazira Tequila umva ko nkabamba mu mugwi wa Light Music abana batesa turaji bubafu ya jento Avili Muzika Mr. Romantic Mr. Romantic abo kanyuma niko kabi okay umugwi Light Music watanguye umuziki ryari mbega kugira ngo mushobore gutangura uno muziki mwabigenjeje gute turabona muri mu mugwi umwe kugira ngo mwiyumvire kuja hamwe icyumviro cyo bacavuye he ya umugwi Light Music watanguye kera cyane tukiri batoya ko twarakuranye hama duhura dusanga twese dufise talent yo kuririmba cabirangira tugize gang yo kuririmba tuyita Light Music abana batesa kugira ngo Techno yiyumvire kuririmba vyagenze gute so je numva bindi mu maraso man je no kwishero yavuze ati kimwe biri gutanga bibiri numva umenga no birapati na tini 4 bro okay numva umenga no birapati ni 4 bro okay tubikure mu majambo tubishire mu bikorwa okay gira rap yo kuva kuri 1 jusqu'à 20 ya kuri 20 usanga ibintu biriko tugere kuri 5 ahubwo reka shikane je aho nshaka ya iyo ndakubwiye nawe bucuvuga ati jengeze kuri je kugera kuri turu mbona ibintu byo bavyazamvye abantu batanguye kwifata ko bari 4 nanje nkaguma ndabwira ati zani demo 4 nkaguma nabihaye ivyana ya n'amacupa y'inzoga ya Alve nawe gira kantu rero ducishirije yeah okay none ndakuyumvira oh yeah ngoma ndi okay twagiye baby stay on online sishaka offline ngushaka linye everyday nuveko baby on online gumako on online mbega umugwi Light Music ufise indirimbo zingahe nizahe ndi muzishize mu biharuro zo bari indirimbo zingahe mbega mwoba mutegura ibiri imbere navyo yuko vyoba bije kongera iki canke bije guhindura iki kuzomufise ya indirimbo Light Music ifise sinavango ni zingahe no Ruganda indirimbo ni nyinshi gusa ziri kuri YouTube ni indirimbo zitatu nizo zimaze kuza out indirimbo zitatu nizahe hariho ngiyo wewe uzindazo ziyo online yonyene hari yindi bita ku mamashi hari n'iyindi bita ndateza gusa wenda zikuzi online hariho ndateza hariho ku mamashi hariho online hariho n'ijya yindi ngombi sohoke none uvuco ntaza ari iki okay murashobora rero kuturirimbira akantu gatoya mwese icarimwe ya reka tugwe online turazi ko ariyo ukunda yagira imuryohera sana bagiye ku mpande zose dutangure rimwe cyangwa ku mpande zose okay
Stay by my side sinzatuma wicuza. Oh no 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 baby stay on online sishaka offline ngushaka linye everyday nuveko baby on online gumako on online nuveko on online everyday on online begging me love I never let you go away. Begging me love I never let you go away. Simbandi kure nukutambona Bandi hafi umutima nishe. Simbandi kure nukutambona Bandi hafi umutima nishe. Baby stay on online sishaka offline ngushaka linye everyday nuveko baby on online gumako on online nuveko. Wallahi niyo mpamvu muri abana batesa n'ibyanyu biratesa. Mbega n'izahe ingorane Light Music ihura nayo mu rugendo rw'umuziki wayo? Jimu ingorane nkunda guhura nazo muye n'abademo nkawe baransubiza down ukuntu bamutagase ndibagira ko mfise n'isonge ngira nsohoye gasanga nyene umutima wanje wani je muri ko murankoresha nka mwebwe abo duhuye muri studio abariko aba journalist nka mwebwe n'abandi benshi uwo duhuye no mudema tagase nka cyane umva nyene menga ndibagira Okay, kuruhande rwawe nawe n'izahe ingorane uhura nazo? Ingorane duhura nazo ya ingorane duhura nazo muri musique so ni nyinshi cyane ariko musabisa nyene kwihangana no kugira umutima w'ikomanda. Haro ni nyinshi gusa hari zidakira. Urashobora kutubwira zibiri canke zitatu? Ya ingorane duhura nazo ariko dusha promotion n'ibindi ni byinshi tu. Umugwi Light Music ugamije gushika hehe? Mbega bafise indirimbo zingahe? Ni yahe projet boba bafitiye Light Music? Ya twe ku kintu kijanye na projet dushaka ko mu myaka iri imbere y'abankibiri canke 3 canke bivanye naho Imana ikoreye akantu ku bwenge dushaka ko izina Light Music izo ari ikintu kinini cyane. Twagiye wawe Gute? Okay, nizahe projet canke nikiye kintu wumva Light Music mutagishitse kuzobabara? Nzobabara tudagishitse kico kintu. Oui. Yeah. Kari vyinshi. Oya tubwire bibiri kandi ntuvuga ati ngo ni vyinshi sivyo hari ibitari byo kuvugira ngaha no tubwire kimwe canke bibiri. So ikintu twifuza nuko gusa dushikani wendera ryacu mu makungu biciye mu mpano zacu dufise. Icyo kintu twifuza cyambere na mbere. Ati dushaka yuko dushikana ibendera ryacu mu makungu biciye mu mpano dufise. Mbega muri ko mukora gute kugira ngo mushike kwizo ndoto? Turiko turakora ibikorwa. Turi ku kivi turiko turakora. Indirimbo zanyu nakahe kamaro zifitiye leta n'abene igihugu muri rusange? Kubera tubaho umunezero kandi zikomeza zikanabafasha. Mane wewe ndakubwira ati online ati guma online ujye warondenda by phone none hagati yanje nawe ninde yarondeye wone oya umfiriza nkubwire burya barabishika ukantelefona none agiye ndakubwira ati sister stay online kuko ndagushaka nshaka tuvugana nshaka tuyaga rero kujya kuntu rero tumaze gutanga message nkiyo mu muziki cyangwa mu ndirimbo yari yose nawe birashobora gufasha no kubwira mama wawe kubwira mwene wanyu kubwira brother wawe cyangwa umugenzi ni vyiza ariyo message nini yadutanga igatuma
n'abanyagihugu baryoherwa. Hama ikindi naco uko dutanga zijya vibe bamwe agatamba mu mubare nyina akabara ashagara gutanga ikori muri leta. Ubu yitamye nawe ko yarengana arashobora kugenda nyina ati ewana leta yabereye agashimwe taba peti yazi kuririmba tarazi kwandika nayo tiguma yashikiwe na mama agashikiwe. Okay, uno munsi Light Music bataratangura umwuga w'umuziki bari babayeho gute? Uno munsi bari mu mwuga w'umuziki babayeho gute? Ni ikihe kintu batakora ubwa mbere bataraja mu muziki uno munsi bakora? Intuze Light Music itaragena mu muziki bikama mvuye ku ruhande rwanje. Icambe nari umunyeshuri ariko maze kubona yuko uriko uriga bakomwigisha zamakubwira ngo ati niyo mara amashure uzoronka akazi. Nabonye uko menga nohembwa, nabonye menga yuko noba ngiye kuba umukozi, camvuga ati reka ngende kwiga ivyo nzoheza camba umbosi. Ariko nubwo ntarabiheza kubikora ndashara umunyeshure gusa siniga mu ishuri niga ibindi byo kwiteza imbere. Nk'ibihe nibatari banga kurima amashurwe ko n'ubundi buzi butandukanye. So ubuzi nyene bukomakomeye nk'akazi ko kubaga karakomeye cyane. Kubaga abantu kubaga gutemagura ibyo biti. Okay, ku ruhande rwawe nawe utaratangura umuziki utaraja muri Light Music wari ubayeho gute? Ni ikihe kintu uno munsi ukora utahora ukora ubwa mbere utaraja mu mwuga w'umuziki? Icambere na mbere kare ntaraja muri Light nari umunyeshure rero ngiye kw'ishure barabona yuko nzo muririmbyi tu kuko iyo bantu imbere gatigena imbere biya bintu tirimbira by'amanota ewana n'umwigisha aravuga ati ubundi kicana kizoba igisani na mama yarabizi ko nzoba igisani nyene tu. Okay. Turabona yuko muri Benzim kandi dukunze kubona abantu iyo bari mu mugwi umwe barakunze uwo mugwi urakunze gusambuka cyane. Mbega mwebwe ko muri babiri muri imvira yuko muzoguma mukorana atakintu kizoza kiza kubatandukanya nkuko tubona abandi n'abandi baba batanguye bakiri bato bagahura mu bwana bagakora bakagera aho bigejeje ariko mu nyuma tukaza kubona bije gusambuka. Mbega kuri mwebwe bimeze gute ico cuka nk'ubu haje nk'ikintu kiza kibatandukanye mwovyifatamo gute vyogenda gute? Cha kwanza kwa jina la Yesu cha kindi baza nikizobamo. Amen. Yani pepo ndazi nizodutera twarabisenge twibyo nibizokunda. Amashengesha dufata ni menshi. Imana irabizi nibizokunda. N'abandi baba barasenze bazi yuko bitazokunda ndetse barashobora kuba barasenze rega umwe wese afite ishengesho giye wasenga. Kandi iryo senga wese ijye usenga. Uko usenga niko senga. Ufise uko usenga ko nanje ufise uko usenga ko wanje Imana itwumva mwese uko umwe yagiye aravuga twe turabitakambira Imana ati Imana udufashishe itani nkidufate. Okay, uno munsi haraje amahera aje agana kuri Light Music kandi na mahera menshi yo bafasha mwebwe mwese muri babiri ariko ashikiye kwa Tekno. Ayo mahera Tekno aragiye kara yariye wenyene ataguhaye arakoresheje amaprojet yiwe iziwe biraheze ariko wewe nta na kimwe wamenye haciye haza umuntu arabikubwiye ndazi yuko vyo kubabaza. Mbega mwico gihe wosho vyifatamwe gute mu gihe muri Benzim? Gusa urumva ya shetana yavyutse yadufashe. Okay, naho nyene rero cyane muri yaje uwo mwihanganira mwaguma mukorana canke vyoca biherera ngaho nyene muri yamaze kudutera byarangiye. Umugwi uraheze urasambutse yamaze kudutera yamwe mutwama dusenge Okay, Tekno ku ruhande rw'uwo vyogenda gute? Je kuri jewe so sinzi nkongira ntanzi neza. Okay, aje kuba jewe nta mahera namwe hari kwisi yontera ubwoba ntabwo benga mwana muhamagara ati pe cyangwa ndavuga yo dudera bamaye nyinda twobandanya avuga ati so nombaza akore project nyabaki tugenda muri studio tugire
je nibyoshika ko ndaya je nta nubwo no yajana mu minsi 3 n'abandi yaguhaye. Okay, urundi wawe. Rembe nimwe. Okay, uno munsi mugenzi wawe ufise umusheri. Yeah. Mugenzi wawe uciye wumva ati wa musheri wawe afise inda yuyu uwe. Mbega wowe uzifata nko gute? Vyogenda gute? Ndazi yuko nawe vyo kubabaza vraiment. Vyo kubabaza. Mbega ndazi yuko vyo kubabaza ntawe katababaza. Wowe vyifata nko gute mwobandanya mukorana kwa kundi nyene? Mbega kwa kwizerana kwanyu koguma harya nyene canke hariho icogabanuka canke mugugasambukira aho nyene? Reka ndakubaza. Burya mwebwe abantu muri ifungisha. Abantu muri ifungisha sana. Ati gute? Aburebwe vuguza leta ko mwatari w'igihugu. Umwana no w'igihugu. None nyimba yo bamuteye inda. Iyo ndagusaka Imana kadufasha kayibaruka amahoro. Twe mu byacu kanyeneho. Amajina kumara umudemo wanje. Ndagise nakunze mwana kise mu nda. Nakunze bateye inda. Rero je nivyo nahamba kumwana no w'igihugu ubona mwase twamurera. Nanje byabisa ko nkora fasta nawe ndamutera yindi kugira ce tubarerera. ariko ni ngorane. Okay, Light Music tubaheruka ku ndirimbo online kandi haciye igihe kinini nta yindi ndirimbo turiko turabona. Mbega mwoba muri mubiki mwarahagaritse gukora canke vyoba vyifashe gute? Oya tubandanya dukora. Oya we nturaba neza. Ubu turiko turakora ibintu nivyeshe bijya wogana nko kuri YouTube usanga ko ari indirimbo nyinshi. Ego ni nyinshi ariko nta ndirimbo shasha turiko turabona. Indirimbo shasha sawa na tuze duhure kuri airport. Okay, ku ruhande rwawe muriko mukora iki kugira ngo mubandanye munezereza abakunzi banyu? Ya abakunzi bacu barabizi badukurikirana, turiko turabakorera ibikorwa bimeze neza biryoshe kandi vuba baragiye kuryoherwa, baragenda kuri YouTube bagire subscribe. Nimba atari banga nubwo ndabibabajije mukagerageza guca pembeni, dufise amakuru avuga yuko hari indirimbo mushaka gusohora. Mbega iyo ndirimbo izoba yitwa gute? Abayikeneye bazoyikura hehe? Bayitege ryari? So indirimbo bayitege vuba, abayikeneye ni kuri channel yacu ya YouTube ni Light Music Burundi, abana bateze niho badusanga. Babe baragira subscribe vuba barayibona, hama kazina nako bazokamenya ni surprise. Ni hatari. Okay, uno munsi mu baririmbyikazi bo ngaha iwacu mu Burundi nuwahe muririmbyikazi wo followinga n'uto followinga? Uwo followinga no followinga umva jema embazi ko ari benshi, dufise benshi kandi bazi. Ego ni benshi babize ariko je nibarisho kibazo nyene. Hinganye ishure ntasharagira nka group y'abantu batanu bo followinga batanu nko followinga. Batanu nko followinga. Kuri Facebook cyane IG. IG. Abaririmbyi batanu baririmbikazi batanu nko followinga mu Burundi. Hariho Monia Frere bose no followinga kuri IG, hakaba na Vania IT no mu followinga, Monkes hakaba muna ya Nuria Shani Queen buriya sino mu followinga Nuria. None ubahora iki? Kubera iki utowa followinga ubahora iki? So bari abana bari sexy bari class, abana basa neza rero igituma nto followinga nuko bari abana ndabakunda sana. Sine kwa follow ya wenda baraba. Ije gituma nabimye follow yanje. Namoni nayo naramufollowinze gusuba kubera rinoji narayikuyeko. Umasingo wenda mubona. Umwana mubi. Oya sindi umwana mubi. Ndi umwana mwiza ahubwo nakingiye umutima wanje. Okay, ku ruhande rwa Tekno uno munsi mwifuza gukora collab. Mbega collab ya mbere yanyu wifuza kuyikorana n'umuririmbyi wo ngahi wacu ari ku izina iri? So je ndiko ndaraba
collab ari we yisabye cyane je nabimusavye apana ayisavye kandi apani collab ya mbere iwawe wifuza kuyikorana nande nashaka kuyikorana no mu raperi nashaka mu raperi nkande so gusa basi niko ndabambona umenga sinomuvugira ico ni kibazo nakubajije kandi iryo sibanga iryo sibanga ntabwo ari vie prive ntaki sawa ndi kuvuga babiri novuga ati nk'aba jeno no basaba collab canke nkabasaba ati nimumfashe mungire mu ndirimbo kubera nkeneye mu rapper novuga ati wana Kingorongoro omfasha Fabirov yani mu gihe Kingorongoro avuze ati peti yangu ndi busy Fabirov ati brad wamfasha ukangira muri no song yego okay uno musi indirimbo za light music ni yahe mpanuro zihanurira abene gihugu kuja online atama mega singombwa ngiro online yo ku mbuga nkoranyambaga no mu rukundo harimo umurongo no mu buzima busanzwe harimo umurongo no mu isoko harimo umurongo iyo ujaho no mwishira hamwe harimo umurongo no kuri bisi hariho umurongo gusa ubu yaravuye ego okay nikiye kintu mwobwira abakunzi banyu n'abakunzi ba EATV Jeno wabwira ati wana big up sana kuba mudukurikirana kandi ikindi ndabasaba ko mwodufasha sana mukagenda mukaduza channel yacu cyane ya light music canke ya bayitangwa iki sister EATV mukafasha mukatudugiza mwamukoze rega nimwe ba boss kandi mwenda nabemeraji kandi mwamugize fresh nico kintu ca mbere basi niyo support ya mbere tubasavye kuba twashafise ama channel ari under sana aracari down cyane mwodufasha kandi uko mudutera intege niko nako tuvuga ati wana ibiji vyacu biriko birabikora fresh ikintu kimubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba EATV muko basezera ikintu ca mbere nababwira icambere respect ku mufana wese ahari ikindi naco bagende kuri channel yacu ya YouTube imbuga dukoresha ni Facebook, TikTok, Instagram hose ni Light Music Burundi bagire follow bagire subscribe vuba turabaha show Reka ndashimire cyane bakunzi ba EATV mwe mudahengesha mu gukurikirana ibiganiro vya EATV ya Shasha the Queen ndabwira ko ndabakunda cyane ciao ciao